ubushimwe tubutegekanya uku gukurikira: uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3, uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke umiliyoni 1. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline, no kuvuga buri gisata cihiganwa. Bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Buri ku mwaka utashe leta y'u Burundi yashize hindwi hari w'abarundi ba mahanga kugira ngo bashobore kuza mu gihugu bahure na leta y'u Burundi, baganire, baterere, bongere kandi bumve ijambo ry'indongozi. Kuri no mwaka rero nkuko mubizi ino ndwi yahari w'abarundi ba mahanga izoba kuva ku itariki 29 kugera ku 31 z'ukwezi kw'indwi. Hanyuma iruhande y'ivyo rero twebwe nka diaspora ndundi, diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa, twarashoboye gutunganya ibikorwa bitari bike cyo twita side events, aho tuzogerageza kugira ngo duhure nk'abarundi ariko dukore kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu. Twaratunganije rero ikintu gikomeye ico twise inkingi z'imbona kazoza. Nkuko mubizi leta y'u Burundi yarashizeho ico no kwita imbona kazoza y'igihugu, aho bavuga bati Uburundi mu 2040 buzobe bwifashe, mu 2060 naho buzobe buteye imbere cyane. Twebwe twabonye yuko nka diaspora iyo mbona kazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe tutariko turabikorera akazi, yaba leta yaba twebwe abarundi baba hanze, baba barundi bose bitwa ko bakunda igihugu cyabo vy'ukuri. Twebwe twabonye rero ko twoba ba mbere nka diaspora mu guterera kugira ngo iyo mbona kazoza tuvuga twishike ko vuba bwangu. Nico gituma rero twavuze tuti reka tugerageze dukora ibishoboka, tuzane rero ico twise twebwe inkingi z'imbona kazoza event. Akaba rero ari igikorwa kizokwama kiba buri mwaka kugira ngo tugume twibukanya. Naho rero twazanye iryo higanwa twise inkingi imbona kazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza, ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke dushigikire ujya mugambi ntiwoshoboka. Aha rero nuwo muganda diaspora tuzanye kugira ngo tubabwire ko ku ncuro ya mbere rero twatunganije iryo higanwa rizoba rifise icivugo kivuga kiti twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. No kuvuga tugomba yuko ubwo Burundi bw'ejo tubwubaka ari uko dutahuye neza ntibushobora kubakwa tutarahindura ingendo. Tukiri babandi ntivyokunda, dutegerezwa kuba bashasha kugira ngo ubwo Burundi dushaka kubona tubushikeko. Rero tugomba guhera ngaho, naho rero iri higanwa rizoba mu ntara zose, hanyuma bagahiganwa kuva ku rwego rw'intara, hama hakaba na competition ku rwego rw'igihugu. Abazokwitaba rino higanwa rero twarabasabye ko biyandikisha. Ikiringo twari twatanze cyaheze ku wa 5, ariko twarongereje ikiringo, ubu kwiyandikwa rikazohera ku itariki 27 ku bagomba kwitabira rino higanwa. Kuvuga ku munsi wa 5 tuzoba twugaye kwakira abagomba kwitabira higanwa. Ubu ibitegiro dufise birashimishije byamaze kwiyandikisha, ariko tugomba kubaguma biyandikisha ari benshi. Inimero biyandikisha ko ni 77 11 51 15. Niyo nimero umunanduka ka message gusa, je nitwa naka mbangaha ngomba kwitabira iryo higanwa inkingi z'imbona kazoza. Hanyuma rero abiyandikisha ni mici 5 gusa dukeneye bwa mbere abacapa. Iyo mbona kazoza mwe muzi gucapa yicape. Abandi bantu dukeneye n'abaririmbyi. Abaririmbyi ni bakora indirimbo, ntibatuzana indirimbo z'abandi canke zitajanye n'Icivugo, nibadukore indirimbo zijanye n'Icivugo, indirimbo zijanye n'imbona kazoza.
hanyuma rero baduhanure rero ingene twohindura ingendo n'inyifato, ingene twoba bashasha, ingene twokomeza ubwo bumwe, ingene twoteza imbere impano, ingene twoshigikirana kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza. Kandi dukeneye nabagira ivyese canke amapoeme bivuga amazina, mwerekane neza ingene umurundi wese yogira uruhara kugira ngo dushobore gushika aho twifuza. Hanyuma rero babandi batwenza nabo badutwenze, murazi ko tutoshika mu 2040 tudatwenga. Abadutwenza nabo baradufasha kuruhuka no gutahura no kutwigisha biciye mu gutwenga, mugabo bakatubwira ikintu gitwengeje mugabo kitwigisha ariko kigamije guhindura ivyiyumviro n'imitegekere y'umuntu canke abantu. Abandi dukeneye nabagira udukino teno kwita udusketch, bamwe bagira amafilme n'abakina, nabo nyene tugomba ko batangura gukina ibintu birora kuri iyo mbona kazoza. Abo rero nabo tubasaba ko bategura udukino duto duto kugira ngo nabo bashobore guhiganwa muri kino kintu cyo kwigisha abantu gutahura imbona kazoza no kuba inkingi rero y'iyo mbona kazoza. Niyo migwi 5 rero tudondaguye twifuza yuko abantu bose boshobora guhiganirwamwo bakitabira kugira ngo bigende neza. Amahiganwa rero kuri by'inkingi z'imbona kazoza atunganijwe gukurikira. Ubuye kugira ku wa gatanu ho tuzoba twakiriye abantu banyu babiyandikishije, tuzoca tangura gutegura abo bantu rero intara ku yindi, hanyuma tugire preselection turabe ko abantu bose biyandikishije bakwije d'abord ibisabwa canke ko banditse canke bazokora ibijanye n'Icivugo twashaka ko bazokorera ko cyane. Inyuma yaho rero amahiganwa atunganijwe yo mu ntara ukugukurikira ku itariki 16 z'ukwindwi muri Buhumuza, no kuvuga murazi ko dufite intara 5 nini zagutse ubu. Abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi isaha 3 z'agatondo. Ayo ni urutonde fata kibanza kugira amahiganwa atunganijwe ku bantu bose bagiye kwiyandikisha. Uwiyandikisha rero aba muri Buhumuza, no kuvuga intara zigize Buhumuza muca muzimenya zimwe za kera sinigwa ndazitondagura, muca mwitegura kugira itariki 16 z'ukwindwi mugende guhiganwa mu kibanza kizoba caguze cyane, kizoba kirimo abantu nibaza ko bazoba barenga 5,000-10 kuko nibikorwa bizobera ku mastade ku bibuga binini vyagutse cyane. Twifuza yuko rero bizoba biryoshe kurorera, urumva ko azamwe ibintu bitwengeje ariko kandi vyigisha, azoba ari utuntu turyoshe kurorera. Hanyuma rero kubera ko komite abazoba batanga amanota cyane kuva mu ntara no kugira ku rwego bw'igihugu azoba ari umugwi presque umwe udahinduka, nico gituma aya mahiganwa yo mu ntara atazobera umunsi umwe kugira ngo abatanga amanota bagume ari babandi, kugira ngo hageze finale tuzorabe tuti twagiye muri Ruyigi n'ahandi twabonye ku by'ukuri ingene ibintu, donc ntihabemwo uruhushane. Hanyuma rero ku itariki 17 hazoca habaho Butanyerera nabo tuzoca duhurira Ingozi. Aha ibibanza n'ibindi zoca tubimamenyesha mu minsi kurikira, mugabo ni juste kugira ngo abiyandikisha babe baramenya ingene bitunganijwe. Naho nyene azoba ari saa 3 z'agatondo. Hanyuma tuvuye ngaho tuzoca tuja Igitega ku itariki 18 mu ntara yagutse ya Gitega. Naho nyece tugenda Igitega, ba bantu bose biyandikisha bagende guhiganirwa ahantu public, aho abantu bose baza kurorera ivyo birori. Hanyuma ku itariki 19 tuzoba tugiye muri Burunga Makamba, niho bizobera, nabo nyene azoba ari saa 3. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwindwi tuzoba tugiye rero muri Bujumbura yagutse, bizocabera muri Bujumbura mairie, naho nyene isaha 3 z'agatondo. Abazoba batsinze rero, no kuvuga abazotsinda mu ntara ni bangahe? Buri ntara turonderamwe abantu 15 ba mbere. No kuvuga iki? Dukeneye umuntu wa mbere mu gucapa mu ntara, n'uwamukurikiye kugira kugira gatatu. Aho mu gucapa turaronsa umugwi w'abambere. Mu baririmbyi turakeneye uwa mbere mu kuririmba, uwa kabiri n'uwa gatatu. Mu mapoeme turakeneye
uwa mbere mu kwivuga amazina mu vyese mu mapoeme azi kubwira abantu mu mvugo iryohera amatwi no kubahindukiza no kubatwara kugira ngo batumbere yambona kazoza neza. Dukeneye uwa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma mu vyo kuri muri twa dukino naho nyene dukeneyemwo uwa mbere azi gukina neza n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma turakeneye n'ababandi rero batwenza abagira amakomedi bamwe batwenza naho nyene dukeneyemwo uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nabo rero dukeneye mu ntara urumva ko ari batatu kugwiza gatanu ucobora abantu 15. Mugabo ubushimwe tubutegekanya uku gukurikira: uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3, uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke umiliyoni 1. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline, no kuvuga buri gisata cihiganwa. Bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura abatwara ibihugu. Abarundi baba hanze mu budasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza. No kuvuga rero ni higanwa ritunganije. Ariko rero abazoza muri finale ni bande? Abazoza muri finale ni 5. Umwe yaserukiye discipline, no kuvuga ca gisata. Umwe yabu wa mbere mu ntara buri gisata ni wazoza ku rwego rw'igihugu. No kuvuga zaba dufise abantu 5: uwa mbere mu gucapa, uwa mbere mu kuririmba, uwa mbere muri poem, uwa mbere mu gutwenza abantu, n'uwa mbere mu gukina. Abo bazoca baza rero ku izina ry'intara baze guhiganwa, barabe ku iyo ntara yabo yo ya mbere muri no higanwa ry'inkingi zimura kazoza. Hanyuma rero uwa mbere ku rwego rw'igihugu urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane. Agashimwe keza cyane urumva yuko mu ntara ya Ronsayo uca wumva ku rwego rw'igihugu ingene agashimwe kazoba kameze. Ni keza gose.